gukorana tugasenga tugashima Imana tugatazira Imana ibishimigwe. Haleluya. Reka dusangire amajambo y'Imana. Turi mu ijambo ry'umutwe ririko riraturongora muri uyu mwaka ko dufise umwaka w'ubwenge. Niyumvira cyane gose yuko Imana itanga ijambo kuko mu mwanya riba rikenewemwo. Imana ishimwe cyane. N'ingene biba kuko ibona ibiri imbere gose ibyo tutaramenya, ikabona icyo dukeneye hanyuma ikakiduha kugira ngo kidukomeze, kugira ngo kidufashe, ariko kandi kugira ngo gifashe n'abandi. Imana ishimwe cyane. Nagira ndakubwire ngo igihe cyose Imana igize ikiguha, iyi Imana ihagurutse kugira ngo igukomeze, ntibiguhaye kugira ngo wowe ukomere gusa, mugabe biguhaye kugira ngo ukomere hamukomeze n'abandi. Imana ishimwe cyane. Rero numva nizigira cyane gose yuko uyu mwaka Imana ihagurutse kugira ngo iduhe ubwenge, mugabo kandi ubwo bwenge yipfuza yuko ubwo bwenge bubikimaze ku buzima bwacu, mugabo bugakiza n'abandi. Imana ishimwe cyane. Kuko iyi si iriko iragenda irushiriza ku munsi kugenda imera nabi, ikomeza kugenda irushiriza umwijima ukomeza gutera ugwira. Imana ishimwe cyane. Rero iyi Imana itometse itara ryayo, ibigomba yuko hagira abantu bamurikirwa, mugabo kandi n'abakiri mu mwijima bagashikirwa. Imana ihabwa icubahiro. Kubwira ijambo ry'umutwe rero dufise uyu munsi, numvise ijambo ryaje mu mutima twosangira, kugira ngo dusangire ijambo rivuga ngo agaciro k'ubwenge, kugira ngo dutahure mbega ubwo bwenge bufise agaciro akahe. Imana ishimwe cyane. Urazi muri iyi si turafise ibintu twirukako, turafise ibintu turondera, kandi n'umwete mwinshi n'inkomezi nyinshi tukabirondera. Iyo umuntu ariko ararondera kugira umuryango, arabirondera akabigwanira, kandi aba yumva ko ari iby'agaciro gahambaye, kandi niko biri nibyo. Haleluya. Mugabo nagira ndakubwire ngo hari ikindi kiza kibirusha agaciro. Imana ishimwe. Iyo turiko turarondera ubutunzi, turaburonderana n'inkomezi nyinshi, kandi si bibi, mugabo ikibi nuko rimwe na rimwe muri izo nkomezi nyinshi usanga twaciye no mu nzira tutari kuriwe no gucamo, hanyuma izo nkomezi rero tukaronderana ubwo butunzi inkomezi nyinshi. Mugabo kano gatondo ni hano kugira ngo ndakubwire ngo hari ikindi kintu c'agaciro gisumbya kurondera amafaranga. Haleluya. Ivyo ndiko ndabivuga si kubera ko nanje ntayarondera, wapi kweri ndayarondera, kandi nejo ukagira aho unyumvira ko yarondera urampamagara, mugabo mu nzira zo. Haleluya. Mugabo kandi twibukanye yuko egome nibyo ni byiza kuyarondera, mugabo hari ikindi kintu ca mbere kirusha agaciro ayo mafaranga. Haleluya. Tugurure mu butumwa bwiza bwa Matayo mu gice cyaho c'10. Ubutumwa bwiza bwa Matayo mu gice cyaho c'10 ku murongo w'16. Jambo ryaho ry'umutwe rivuga ngo amarusho azoba ku ntumwa. Turasoma uyu murongo umwe gusa w'16, ruravuga ngo raba mbatumye muri nk'intama mu mabingira hagati, nuko mugira ubwenge nk'inzoka, mumere nk'inuma atakarohe. Imana ishimwe. Iri jambo Yesu yabwiye abigishwa, icyambere yariko aramenyesha abigishwa biwe, intumwa ziwe. Uyu munsi ni twebwe turibwirwa. Yesu ntiyigeze asezeranira abigishwa biwe, asezeranira ishengero yuko igihe bazobamwo bizeye batazoba mu ntambara, batazoba mu guhamwa, batazoba mu kuzira ukwizera kwabo, batazohura n'intambamyi ziza zibabuza ukwizera. Wapi kweli? Ivyo navyo yigeze ababwira.
Haleluya. Mugabo aha anye ababwira ngo abarungitse mu isi ngo bameze nk'intama hagati mu mabingira, bameze ari abantu bagiye guhura n'intambara, bagiye guhura n'ibikoko by'inkazi bishobora kubatonsomera, bishobora kubarya. Atarabwira ngo nuko rero mugire ubwenge nk'ubw'inzoka. Inzoka turazi yuko ari igikoko giteye ubwoba, sibyo? None uyu munsi nyene ubu nyene turi ngaha, uwovuga ati yo inzoka twocanako, n'abafise abana bohakwa kubata hasi, kubera ko inzoka turazi ko ataciza kiyivako. Ikindi, inzoka mw'ijambo ry'Imana tubona yuko igihe yaza kuri Adamu na Eva, igihe Satani yaza guhenda Eva, yaje mu ishusho y'iki? Inzoka. Igihe cyose umuntu w'Imana anarose akabona arota ikimenyetso cy'inzoka, mu yandi majambo ni ikimenyetso kibi, ni ikimenyetso biboneka ko Satani yambaye ishusho y'inzoka mu kugira ngo ashobore guhenda Adamu na Eva. Mugabo kandi mu byashiro Yohana ngo abona igisato cy'amahero gihagurutse kurwanya Imana. Icyo gisato yari nde? Yari Satani. Inzoka rero irazi yuko ari ndi mubazi. Inzoka irazi yuko abantu bose uyibonye atora ikintu cyo kwitera. Ubonye inzoka wese ibuye riri hafi arayitera, igiti kiri hafi avunurukana kuyikubita. Icyo ubonye cyose uhaguruka kugira ngo uyigirene uyikubite, kuko yaranavumwe yo kwanza kwa intambara hagati y'umuntu n'inzoka. Ivyo rero inzoka irabizi. Rero kubera ko izi ko ari ndi mu basi, imenya uburyo yitwara, imenya uburyo ibwirizwa kubaho, imenya uburyo bwirizwa kwigengesera. Haleluya. Nipfa gushora umutwe gutyo oya, irabanza ikamenya neza yuko aho iri kiragendera hari umutekano. Haleluya. Ubwo bwenge nibwo Yesu yipfurije ishengero, ubwo bwenge nibwo yatwipfurije. Haleluya. Uyu mwaka Yesu aragomba ko tugendana ubwenge. Haleluya. Yesu aragomba kugendana ubwenge. Yesu aragomba yuko urongorwa na bwenge. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Reka dusome mu gitabo cy'Imigani. Imigani igice cyaho c'8. Turasoma kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 21. Haleluya. Ufashe se Urupapuro n'amajana 722, umurongo wa mbere. Mbega bwenge ntahamagaye no kumenya ntigushize hejuru ijwi ryako, ku gatwe hejuru iruhande y'inzira, mu mayira abiri niho ahagaze, iruhande y'amarembo mu ishikiro ry'igisagara, mu bikingi by'amarembo niho asemerera cyane. Ati nimwebwe mw'abagabo mpamagaye, kandi ijwi ryanje rihamagaye abana b'abantu. Yemwe mwambura bwenge, mumenye kwiguranura icyo ari cyo, namwe bijuju mugire imitima itahura. Mwumvirize kuko ngira mvuge ibikomeye, guteranura iminwa kwanje kuvamwo ibibereye, uko akanwa kanje kagira kavuge iby'ukuri, kandi kibi
n'umuziro ku minwa yanje. Amajambo yose y'akanwa kanje ni ayo kugororoka, kandi muri yo nta kigoramye canke ikigoretse. Yose arumvikana ku muntu atahura, kandi aratumbereye ku baronse ubwenge. Mwakire inyigisho zanje si nk'ifeza, mwakire n'ukumenya kurusha izahabu z'indobanurwa, kuko ubwenge buruta utubuyenge twitwa marijani, kandi mu bintu bihimbara byose nta ihwanye nabwo. Jewe ubwenge amakenga nayagize inzu yanje, nserangura kumenya n'inama nziza. Kubaha Uhoraho niko kwanga ikibi. Ubwibone n'amanyama n'inzira y'ikibi, n'akanwa k'ibidadi ndabyanga. Inama nziza ni iyanje, bo n'ubwenge bushitse, ni jewe kumenya ndi n'inkomezi. Ni jewe mpa abami kuganza n'abacamanza gushinga ibiroranye. Ni jewe mpa abaganza kuganza n'abaganwa, eka mbere n'abacamanza bose bo mw'isi. Nkunda bankunda, kandi abandondera udahumeka bazombona. Itunga n'icubahiro biri iwanje, n'ubutunzi buramba n'ubugororotsi. Imbuto namye zirusha izahabu bwiza, mbere naho zoba izahabu zitarimo inkamba, n'ivyimburwa byanje biruta ifeza z'indobanurwa. Ngendera mu mayira y'umugororotsi, no hagati mu nzira z'imanza ziroranye, kugira ngo bankunda ndabahe kuragwa tunga, kandi kugira ngo nuzuze ibigega byabo. Tubona mu ntango, haleluya, nagira kuba ariko barandika turabemo ibintu bitatu numva nipfuza yuko twokwigiramwo muri aya majambo. Mu ntango tubona kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 4, haleluya, bwenge asa n'uri karivuga amazina. Haleluya, asa n'uri karivuga amazina, aganahamagara avuga ngo mbega bwenge ntahamagaye, n'ukumenya ntigushize hejuru ijwi ryako, kugatwe hejuru iruhande y'inzira, mu mayira abiri niho ahagaze, siho guhagaze, niho ahagaze bwenge. Haleluya. Iruhande y'amarembo mw'ishikiro ry'igisagara, mu bikingi by'amarembo niho hasemerera cyane, ati ni mwebwe. Haleluya. Bwenge ariko arasemerera ati ni mwebwe mw'abagabo mpamagaye, ni mwebwe mw'abamama mwe, ni mwebwe basore n'inkumi, reka kwica amatwi, ni mwebwe ndiko ndahamagara. Haleluya. Ni mwebwe mpamagaye, ni wewe, shiraho izina ryawe. Haleluya. Bwenge ariko arahamagara. Nagira ndakubwire ngo icyambere, ubu bwenge turiko turavuga ni Imana. Haleluya. Icyambere ni Imana, kandi iyi Imana iriko irahamagara, iriko irakwiihamagarira, iriko iranyihamagarira, iriko iratwihamagarira, iravuga ngo ni mwebwe ndondera, ni mwebwe nje ntumbereye, ni mwebwe nipfuza yuko munyakira mukanyemerera. Haleluya. Ni mwebwe n'abagabo mwe, kandi ijwi ryanje rihamagaye abana b'abantu, ijwi ryanje rihamagaye wewe, ijwi ryanje rihamagaye. Oya, si ubundi ndiko ndavuga,
Yesu ashimwe cyane. Umvirize, si ubundi ndiko ndavuga. Ushobora kuba uvuga ngo narakijijwe ariko ubwenge ariko araguhamagara. Ushobora kuba utarakizwa nawe bwenge ariko araguhamagara. Yesu ashimwe cyane. Ushobora kuba uvuga ngo nibereye mu ngorane, bwenge ariko araguhamagara kugira ngo agutabare. Ushobora kuba atanambara urimo, bwenge araguhamagaye kugira ngo, haleluya, kugira ngo akwereke inzira uburyo ayo mahoro yorama, ariko kandi kugira ngo ushobore kurangira inzira abandi. Ni mwebwe mw'abagabo mwe muhamagaye. Yesu ahabwa icyubahiro cyane. Ubu bwenge buriko buratwironderera, ubu bwenge buriko buradutegera, bwagiye ku mayira yose kugira ngo bikunde tububone, buciye ku marembo yose kugira ngo bikunde duhurireho. Yesu ashimwe cyane. Buriko burahamagara, buriko burakwinginga, buriko buratubobotereza, buvuga ngo si cyo mukumva. Haleluya. Ukumva ijwi ryanje, esi cyoma tugahura, esi cyoma ukanyumva, ibyawe byogenda neza. Haleluya. Abantu bariko barumva ijwi rya bwenge rihamagara. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ikigira kabiri, ubu bwenge burahari kugira ngo ubukeneye wese aburonke. Kare navuze ni umukuru w'igihugu iyo ariko arashikiriza ijambo aravuga ati ndise Barundi, kandi uwunkeneye wese, ufise ingorane wese, ndahari kugira ngo ndamugire nte, ndamutunganirize. Uko iyo byankiye hose niwe wanyuma wo kugira iki? Kwitura. Mugabo kugira ngo umuronke ntibyoroshe kujya wabyumvise ngo urabyumva ngo tabibaza ngo ari à la portée de tous, ngo ashikirwa igihe cyose ubyiyumviriye. Oya oya kwe, oya urabisaba ukamara iminsi n'iminsi ukanarindira aho no kugira ngo ushobore gushika aho babisabira. Uburundi muntu da nuwo mbaza inzira ijanayo nayo nomenya, kumbure nobaza ngira ngo wewe sinzi. Mugabo uyu bwenge wewe ariko arahamagara, uhoraho wewe avuze ngo ni wewe mpamagaye, ariko kandi nahamagara ari anatsinze no kubona. Oya, ari à la portée de tous, ari disponible, arahari kugira ngo uwumurondeye wese amubone. Imana ishimwe cyane. Nivyo dusomye ngaha hanye ku murongo w'11, ku murongo w'18 bande havuga ngo nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Yesu ashimwe cyane. Ntiyizimbisha gose, uwumuhamagaye wese aramubona. Hano nyene mu migani uzinguriye inyuma gato mu gice cya kabiri, mu gice cyaho cya kabiri umurongo wa 3 gushika ku 6 havuga ngo mbere ni wahamagara ubwenge ugashira hejuru, ugashira ijwi hejuru, uririra ugutahura. Ni waburondera nk'ifeza ukabusesangura nk'urondera izahabu zanyegejwe, ni uzotahura ukubaha uhoraho uko ariko, ukaronka ukumenya Imana. Imana ishimwe cyane. Mu mwanya heze navuze ngo iyo turiko turiruka ku mafaranga ayo kweli turayiruka ko n'umwete mwinshi, ayo turayakoresha ingufu zose. Umuntu biramunanira ko ashobora kuvyuka saa 12 ngo aje gusenga, mugabo afise rendezvous yo kumanuka i Bujumbura, naho ibimodoka ya saa 8 y'ijoro arayishobora.
Yesu adufashe cyane. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo niwarondera ubugenge ukaburonderana umwete, ngo ukaburondera nk'urondera amafeza cyangwa urondera izahabu zanyegeye, ngo nukuri ntuzobura kuburonka, kandi aho niho uzomenya ukuri kw'Imana. Haleluya. Ngo niho uzotahura ukubahira uhoraho uko ariko, ukaronka ukumenya Imana. Yesu ashimwe cyane. Umviritse ubugenge burahari, kandi abariko baraburondera bose baraburonka. Icya mbere bwahamagaye, bwatwihamagariye. Icya kabiri ariko nubwo ari ubw'igiciro kinini buraronkwa, burahari kugira ngo ubukeneye wese aburonderanye umutima wiwe wose kugira ngo aburonke. Haleluya. Mbega ngaha hari ubugomba ubugenge, ariko kuboko turabe umuntu akeneye ubugenge. Haleluya. Nagira ndakubwire ngo humura, uri disponible. Buhamagare ngo niwaduza ijwi ryawe ukaririra ugomba gutahura, nukuri ntazobura kwiyereka, nukuri ntazobura kugutahuza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Muri Daniyeli havuga ngo abagize ubwenge, Imana iri kubwira Daniyeli ibiri amabanga yari yajeje kumuha ngo yandike mu gitabo. Hambira amubwira ngo ibiri muri icyo gitabo byugare, ngo ubitsinge umatanishe ishashara bibikwe. Hanyuma uwo bariko baravugana aramubwira ngo ibiri muri icyo gitabo bizokomeza kugirwa ibanga gushitsa igihe cyabyo, ariko irashira ko ngo ariko abagize ubwenge abo ngo bazobimenya. Imana ishimwe cyane rwose. Abagize ubwenge, abarondeye kugutahura, abaririye Imana kugira ngo bahabwe kugutahura, abo nibo bazobimenya. Ibi bintu Daniyeli yabibwiwe ahawe aya mabanga inyuma y'iminsi 21 ariko arasenga yinginga Imana kugira ngo Imana ibimutahuze. Yesu ashimwe cyane rwose. Haleluya. Ariko nagira ndakubwire ngo niwaburondera, ukarondera gutahura, ukarondera guhishurirwa Imana, ukayironderana n'umwete wawe wose, niyo bwenge nukuri uzoburonka.